Welcome back viewers here kuri channel yacu ya Cankuzo TV. Cankuzo TV nizere ko iriko izana ibiganiro byiza cyane byubaka bifasha muri societe yacu abantu bamwe ikabishura ibibazo bafise kujanye n'ubuzima bwa misi yose cyane kujanye no ubuzima bwo hanze y'u Burundi kubijanye ni ibihugu donc ubuzima bwo mu bihugu bitandukanye. Uno musi rero nko mubizi muri kumana Eric Nzoyisaba kuri micro, inyuma ya kamera naho hariyo babahinga bacu nko mubizi tutibagiye wa muhinga bikora neza Daudi. Rero uno musi nifuje kubwira abantu bamwe ibintu bimwe bahora biyumvira. Hari abantu benshi bakunda kwiyumvira ati bega muri interview ya visa mu gihe ngiye muri ambassade ibibazo babanza mbega nzifata gute, nzitwara gute, nzo kwishuri iki. Urabona ikintu ca mbere cyo mutangura kumenya nuko mwofanda ngaho munsi handitse ya subscribe. Hari umuntu yaragize ati agira tubwire ikintu twamenya kujanye na visa, ndabibabwira mu kanya mugana genda basabe mutonde kuri subscribe. Urumva iyi video nawe nimwegere kuyiha like jeme, nikibazo ufise ntibagire kukibaza muri commentaire, hanyuma heje kuraba ucebuka usangiza n'abantu partage. Now tuje kuri point visa interviews cyane visa interview ku bantu bakora ama interview ya visa cyangwa batarazikora, nagira ndababwire utubazo tumwe tugeze kugenda witegekanije mu gihe uri mu immigrant cyangwa uri umu non immigrant. Ugiye muri ambassade ikintu ca mbere bakubaza, reka tufate ugiyeyo uri umuntu wa reka ntangure ku bantu ba diversity visa, reka dufate nk'abantu bakinye green card bagatsinda hama bakapplyinga bakuzuza DS260 hama bakahabwa appointment ya interview hama uragiye urashitse muri ambassade urashitseyo. Ikintu ca mbere nimba uri umusingo uri umuntu umwe nyene soro, ikintu ca mbere nuko ndutwaye tudokima twawe natwo sutundi aga passport kiwawe kali valid, urupapuro kumbure rw'amavuko nimba rufise, ikindi naco diplome yiwawe iri translated isiguye mu Congereza, ukagenda utwaye iyo ukagenda utwaye na document original. Izo nazo ntandi bikorerwa ugenda kwa noteri, noteri akaguhindurira, bajya aba noteri ba leta bemewe bakaguhindurira izo document ziri mu Gifaransa canke nk'abanyarwanda kenshi bakoresha Icongereza, nko mu Burundi kenshi niho bakoresha Igifaransa, bakaguhindurira bakagushirira mu Congereza. Muri ambassade ugenda utwaye izo document ziri mu Gifaransa, ukagenda utwaye ni document zindi ziri mu rurimi rw'Icongereza. So rero urashobora kubwirana, urashobora kubavuga ati mbega document ikindi utwara ni police clearance, urupapuro rwa police rwemeza yuko atama crime ukora, donc uri umuntu uri perfect, uri sawa, donc tama case officiel mu gihugu, ibintu nk'ibyo batwara police clearance. Nko mu gihe naho wabaye hanze y'u Burundi canke y'u Rwanda amezi arenze 6, ni ngombwa ujane muri ambassade ya Amerika, ni ngombwa ugende ujanye police clearance y'igihugu wabayemo, soit nko muri Kenya, soit wabaye muri Tanzania, soit wabaye muri Congo, ugende utwaye police clearance yuko wabaye mu gihugu c'abandi amezi arenga 6. Umva ivyo ni ngombwa ugirene ugende utwaye. Ikindi naco ni ngombwa ugende utwaye nk'akaroro mu gihe wubatse, ugende utwaye nimba ufise abana ugende batwaye, nimba warabashitse ko mu applyinga ukandi utwaye passport yiwawe, passport y'umugore, document ziwawe zo kw'ishure zisiguye mu Congereza mu Gifaransa, ama original asiguye mu Congereza na zijya ama document ari translated mu Congereza hamwe na zijya original zo mu Gifaransa, ukagenda zitwaye memema nimba warabaye hanze mu gihugu c'abandi ukagenda
utwaye na police clearance yiwanyu na police clearance ico gihugu bayemo amezi arenga 6. Ikibazo rero tuca tuja hehe kuri ibibazo bakubaza bajya ba officer counselor babita bajya ba officer ba leta ya Amerika bajya baba bari mu kadirisha haje uhagaze uraba gutya barakubwira uduze ukuboko urahire uvuge yuko ivyo ugiye kuvuga byose ari ukuri atakinyuma na kimwe kirimo. Rero ntuzogira ubwoba uhavuga ngo mbega ngo camvuga iki cyangwa ngo kumengo birateye ubwoba ya non-immigrant visa ni kuvuga ni visa y'umuntu agiye kuvisita. Immigrant visa ni visa y'umuntu agiye yimutse agiye kuba muri Amerika cyangwa muri Europe cyangwa hehe. Reka duhere kuri non-immigrant visa. First of all barakubaza why do you want to go to the United States of America? Umugari muri Amerika ni kubera ko ugiye kuja muri Amerika. Inyishu nayo je nababwiye ko ndabwira ibibazo nk'akaroro nka wewe ni wowe ucumenya icyo ugiye gukorayo cha wishura. Ikibazo cya kabiri bashaka kukubaza ati have you traveled to the United States yearly? Canke warigeze ufata urugendo rwo muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu misi heze? Nimba warigeze ujayo cyangwa utarajayo inyishu cumenya inyishu ubaha. Ikindi nacho bakubaza what is your annual income? Mbega income ya buri mwaka yawe ni ya mu gihe ukora mu gihe kumbure bank statement murabizi lazima uwerekane impapuro za bank income ziwawe buri mwaka urabona. Bakakubaza kandi will you go back to your own country? Because ushaka kugaruka mu gihugu ciwawe. Urashaka kwishura nzogaruka cyangwa se nzogaruka bivanye n'ibikujanye yo kumbure muga nta muntu umwe yishura ngo sinzogaruka na murabizi ko nta nabyo boguba babwiye ko ngagarukiye gutembera cyangwa ugiye mu nama cyangwa ugiye bacabukaza tuzogaruka mu gihugu cyawe ukacababwira ati wapi sinzogaruka bacabuka ati wo nta kundi rero wewe kutazogaruka we turumva yuko ufite imigambi yindi wawe. Bo akona kararo k'ibibazo bashaka kubaza nka immigrant visa yoyo immigrant visa nta bintu birebire vraiment ishobora gutwara nk'iminota 3 canke 5 canke 4 sadepa. Mu gihe uri single uri umwe wagiyeho barakubaza how are you? I'm good. Kubera kugiye muri Amerika sasa inyishu baha I'm going to America to live, to study and to work. Ngiye muri Amerika kubayo nige nongere nkore. Hama bakakubaza bo iyo ni question bashaka kukubaza bati amazina y'umuhost wawe yitwa gute? Full name of your host. Kavuga nimba yitwa Mbonyimana na Ernest ukavuga ati yitwa kanaka. Kaca kubaza ati aba muri state ya muri Amerika, kakubwira ukabishura aba muri Mississippi, aba muri Missouri, aba muri Kentucky, aba muri Iowa, bahehe kubabwira abana barihe mu gihe uri ufise nk'umuryango. Abana tubona ngaha bashize ko barihe ukabwira ngaha bajya bari ngaha, document zabo ziri hehe ngizi. Nawe akakubaza warigeze uba mu gihugu c'abandi amezi arenze 6 ego zana police clearance yaho ngiyo. Ubahenze naho umva ubahenze umenye ko ushaka kugira ingorane hari gihe baba babizi baje bagatura wowe warabaye hana amezi angano no kumva kaburi yo none. Rero ni byiza kuvugisha ukuri, genda uvugisha ukuri ni byiza. Nta bintu birebire bakubaza kuko ntibari hajya ngo bakwime visa mu gihe ari immigrant visa
kuko warayitsindiye ni ngombwa ujeyo, ntibakubaza ngo mbega uzogaruka mu gihugu ciwawe ya kuko uteguza ni permanent residence, ugiye kubayo burundu, ushaka uzogaruka ushaka ntuzogaruka. Urumva rero ntibashobora kukubaza rero ngo mbega uzogaruka canke ntuzogaruka, ngo mbega ngo amahera kuri banke ngo yawe ngo nangahe. Ibyo birakuraba nta natani 10 wowe ufise, we bora baguha iyo visa, nimba uzoronka amahera y'indege ukagenda birakuraba, nimba ata amahera y'indege uzoronka ibyo biragusha. Rero bari hajya kugira ngo bakonfirme gusa ko wa undi applying ni wewe ego. Level yo kwiga washize ko niyo uzanye, niyo tubona niyo abana washize ko amazina yabo turaba mu passport yabo nibo basi, hama minota 5 6 7 baye myinshi ukabura hejeje akaviza kiwawe ukabura gakoreye. Rero nivyo no munsi nifuza kubasangiza ku bantu bakumbura bakunda kugira utubazo kujanye na visa, ibibazo bababaza cyane cyane ni ivyo. Hama ikindi naco urazi kuteza kuriha amafaranga ya visa, ivyo navyo wayironka utayironka amahera ntasubizwa, ivyo uteza kubimenya. Ikindi naco uteza kugenda gukora interview ujanye impapuro za medical yuko wagize check up ku magara yiwawe. Ivyo navyo ni kiganiro tuzokora mu gihe bamwe bazoshaka kugira ico bimenye ko cyane. Yego ndabashimiye cyane rero mwari kumwe na Eric Nzosaba. Mbega ndakubaza ho barageze subscribe, nimutari subscribe cyangwa kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dushize ko ubu wa mbere kuronka notification ya video yacu. Turabashimiye cyane, Imana ibahezagire. Ini Changuzo TV.